harahiye koko umwanya wose ati rero ndiko ndapakira ngomba ngende ubu ndahejeje gupakira ngomba ngende ngo no kuri kose ngomba ngende nazubise what you are going to go ndavuga ni hari Imana igukorera akantu kabana Imana nari ndakuzi kugira neza ariko this is too much ibi birarenze Imana idufashe cyane gose someone who is crying nta muryango mfise ntawo kumvira mfise nta nshuti mfise yamwe ngo mazo kwezi iwabo hari mu Kirundo naraje ngaho umuryango waranyirukanye nari mu mizi yo mandakizwa none ubuzima bumeze nabi nta muntu n'umwe mfise rero ngumgenga Imana igomba kumpa akazi jewe Imana imbari ikintu ntago nita ngo urinde uvaho ukomoka ufise iki ndavuga I say hanyuma ibindi ntago ari nje ndabikora Imana yikoze irihesha icubahiro itabikoze ni irayiraba kuko niba yabimbwiye cyane Imana idufashe cyane uko icaheza gukora ambwiye noneho ngira ntago yari yizeye ko nizeye ko agomba agende aca afatira video ubundi munsi ndiko ndagenda ku kibuga cy'indege I understand you are going I've heard agezeyo arafotora ifoto nka 30 ati wanyu urabona nahageze ngomba ngende hariya hanze ntiyari bwinjira indani aho ngani ashobora kutavyizera ashobora kwibaza ngo umuntu naherekeje ageze mu ndege akubita izindi nka zinga turabona rero nayicayemo yagiye ayiwe Imana ishimye cyane haleluya akabido kanyuma yandungikiye yakameye gisagara cyawe Bujumbura hejuru acarandungikira ambwira nti rero ndagiye ngo nukuri ndagiye ego you are going have had cyanibuka yamarira yarira nuko yambwiye muri kumbwira ibyo kuronka akazi hanze nakibihumbi yambwiye namubajije ngo ubo anye wumva wokora iki avuga ati ndashaka umutahe nabaza umutahe wangahe magana nje ndumva ko nonoro umutahe 10,000 nokora aya ariko Imana imujanye mu guhembwa turavuga imbaraga turavuga
kuvuga ku buzima bwawe kirambara umubiri mu izina rya abizera bari hehe ndumva jenyene mu ikoraniro ijambo tuza kuvuga rirambara umubiri mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo uyu munsi irakorora umuriro wayo, umukozi wese azagonyera kw'iki gicaniro araza kuba ari mu muriro udasanzwe wa muhemu yera w'igicaniro. Uyu munsi Imana irakorora umuriro wayo mu izina rya Yesu. Agahinyuza karaza kubera hano kuri uyu musozi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Bikumva umenga n'uvugishwa gatoya. Can I prophesy? Hallelujah. I feel like I can prophesy. Imana irambwiye ngo hariho abantu batanu ihaye umutahe kandi ufatika muri iki kibanza. Oya, uvyakiriye ari hehe? Uvyakiriye ari hehe? Uvyakiriye ari hehe? Where are this person? Uvyakiriye ko ntababona. Oh my goodness. Imana irambwiye ngo iki ni gihe cyo kugendererwa nayo ni gihe cy'ubwiza bwayo. Kandi mubigiye kugenderera nawe urimwo, you are among those people. Mubigiye kugenderera nawe urimwo. Kubera niko ndabona marayika gutunga urutoke. Abwa ngo igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije. Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa kane itariki nk'iyi turi ku uyu munsi izopfa yakwiyeretse. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Oh my goodness. Murumbe ubwiza bw'Imana buri muri kino kibanza. Mubigiye kugendera nawe urimwo, we wambaye ipantalo ya noir, you Imana igiye kukugenderera. Imana, hear me. Imana irambwiye ngo igiye gushira ku iherezo ibintu bimaze imyaka vyiruka inyuma y'ubuzima bwawe. Abwiye ntago ntuzorindire ko ndinda kujugumira canke ngiruko. Nimba ndiko ndavuga Imana irikiravuga the Lord is saying, come on. Agiye gukogwa ko n'ubushobozi bw'Imana, ariko reka manze mvuge kwanza. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Ndiko ndabona mu kinama, ndiko ndabona ahantu mu kinama Imana imbwira ngo amateka mu kinama Imana igiye kuyahindura ikore ayandi mateka mashasha. Hari ikintu wigeze kubukorera mu kinama, mu isoko yo mu kinama. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Oya, Imana iringa ariko se nta muntu y'ubwiza bw'Imana muri kino kibanza. Can I prophesy? Prophesy. Imana igiye kurema amateka mashasha guhera itariki y'uyu munsi nyene. Hallelujah. Amen. Ndiko ndabona abarozi bariko barakubavuga ngo isoko yo mu kinama ntuzigere uroranirwa muri yo, ariko Imana irambwiye ngo enough is enough. Birahagije kuba winjiye muri kino gicaniro itariki nyene urabona, ariko Mana we, hallelujah. Accessing the Holy Spirit. Ndiko ndumva ubwiza bw'Imana muri kino kibanza. Ndiko ndumva ubwiza bw'Imana budasanzwe. Ndiko ndumva ubwiza bw'Imana budasanzwe muri kino kibanza. Hari ndiko ndabona impemu zigukurikirana ziva mu kirere c'ikaritsiye mu Kamenge. Imana irambye akarabaseke tanshotore tas. Uba hehe? Aba mu Kamenge. Can I prophesy? Can I prophesy? Ariko hari abantu bazi ubwiza bw'Imana bariko baragomba muri kino kibanza. Tera hallelujah. Amaso y'Imana nawe agutumbere kuri uyu munsi n'izina rya Yesu. Hemu yera kurokarize n'izina rya Yesu. Hallelujah.
Imana iriko iramugendera nawe kugendera. Hallelujah. Imana igisuzuma ubuzima bwawe nawe gusuzume. Amen. Imana iriko iramenya aho akorera n'ahaba nawe kugenderera mu izina rya Yesu. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Rantapaya zeke. Niko ndabona umusore, ariko uyu musore yarapfuye kandi yari umusore yarakwegereye cyane gose. He was too close to you. Zoom. Prophesy. Ariko hagira umuntu amumpera microphone. I'm seeing anointing. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Uyu musore yari iki kuri wewe? Wait. Umusore twari turapanga ko tuzobana muri kazoza. But ubu anye aguma avuga nturi umugore wanje we twarabipanze ariko ntuzogenda handi. Many times yarapfuye ntakiri muzima. Mugabo is living aba mu mubiri wawe. Ubu nyende tugomba tumusohore. We want to take him out of your life. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Hariko abantu ugiza bw'Imana batele haleluya. Imana intumwa y'Imana zose komera amashi. Imana igicaniro cyane cyase tuyikoma amashi. Amen. Ya. Je ndakunda iyo ndiko ndavugishwa mutuma karuru mutere haleluya. Aha murabivuza amaso cyambona ikindi. Can I prophesy? Prophesy. None se ko ari igihe cyawe cyo kugendererwa n'Imana. Is your time to be visited by Lord. Imana irambwiye ngo ukwinjira kwawe ngaha ntabwo uzigera ukwicuza na gatoya. Listen, ninjiye mu isi y'imhemu, maze kwinjira mu isi y'imhemu mbona marayika w'Imana. Marayika w'Imana arantwara ntereka muri quartier mu Kamenge. Ngeze mu Kamenge arambwira nti ngaha anye ni haba. Nawe uravuga ni yego ni homba. Ngeze mu Kinama arambwira ngo akora mu isoko mu Kinama. Arambwira yes no wakora. And then marayika w'Imana arambwira ngo ngiye kumuterura. Ndamukure mu Kamenge. Ndamushire mu kindi kibanza. Kubera ko namuteguriye. Iminsi yo kurara ubusa igiye kurangira. The days of sleeping without eating. Ariko ni bangahe bizera Imana? How many of you bangahe muri mwege bafise ukwizera ku Mana? Listen, uyu musore, I want to kick him out of your life. Tugomba tumukure mu buzima bwawe. Ntazongera kwiyaparisa mu ndoto zawe no munsi n'umwe. Umurota nka kangahe mu ndwi? Munota kangahe mu ndwi? Kuva naratangwa gusengerwa namubona presque amajoro yose. Presque amajoro yose. Kubera ko yaguma avuga ni you are my wife. Uri umugore wanje. Ntabwo ushobora kugenda ahandi kandi yarapfuye is no longer in life. Ariko this guy, you wonder why ugumutegura mariage abahungu bose bakohojeta. There is something which is calling your life. Habari ikintu kiba kiriko kirahamagara ubuzima bwawe. No, today umuriro w'Imana it will burn. Aho bahari ubwo wigeze uhambira kari aho wahora ukorera hari aho wigeze umbwira. Oh my Lord, my goodness. But the Lord has seen. Duze ibiganza byawe. Nimumufate someone hagira abantu bahagarara inyuma yiwe kubera ko this guy tugomba twirukana uyu musore because I'm seeing him living in the body. Nubundi ko ndavuga ari kararondera iyo yirukira. Just before you consenga is finding somewhere to run. Listen, Imana igiye kukwambika ubwiza bushasha. There is new glory that the Lord is going to give you.
Imana igiye kukwambika ubwiza bushasha utigeze ugira mu buzima bwawe, kubera ko yagushize ku icangiro. No one can see you, nta numwe yo kubona, n'abaho kubona bose, you cannot live with them. Ariko reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri nawe uyu munsi kugenderere. Oh my Lord, Imana ikinambwira, this is your time. Come on. Ibyari byugawe ntabwo bizugurukira rimwe, ariko ugiye kubona kimwe 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 kimwe. Kimwe kimwe ugiye kuza wumva amahoro mu mutima, uvuga ni noneho naraye mu ijuru, cyane naraye ku marembo yawe. Simfite isoni zo kwinjira, yababariye izahise kumena byanze ko nawe Yesu, ko naraye ku marembo iseguye kwisa, amareka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Zifite we umukozi w'Imana amaze kuryama akabona abamarayika bamwe baduga ingazi bazugana ibibazo, abandi bamanukana ibisubizo, aravuze ngo naraye ku marembo y'ijuru. I was too close to heaven. I was there. Yahweh. Naraye ku marembo y'ijuru, naraye ibimenyetso by'ubuvugishwa. Iyo uhezagiwe cyangwa ukumva ijambo bavuze ari iby'iwawe, uraribibira. You take your offering, you put there, ugashyira mu giseke uvuga ni iri jambo ni iryaje, ndaryakiriye. Bibiliya ivuga ngo guhera ku bihe bya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranyigwa kandi babunyakura n'ubuhizi.
uyu musore afite ibibazo today, has a problem. You will never muzongera kandi kumubona mu maso yawe. Arurushigiye kirekire urarota usambana nawe, agusambanya amajoro menshi kandi yarapfuye. The same guy just coming. Oh my goodness. The witches of there, abarozi bahariya, Imana igiye kubacecekesha agafuka muno. Do not speak. Prophesy. Oh my Lord. Power. Come on. Raise those biganza byawe. The goodness of God is going to locate you. Lord, I know you have called me. I know you can do what no man can do. Your power is beyond everybody's power. We invite your glory today. Let your grace locate her. Let your grace locate her. From now, go ahead uyu munsi wa muntu we umva. I command you, get out of this body. Get out of this body. Uravayo muri uyu mubiri. Urasohoka muri uyu mubiri. This is not your belonging. Bibiliya ivuga ngo nahano muzima hurira n'uwapfuye. Uyari cari muzima kandi iciwe kizokwama ari iciwe. Ndamwanditse ko kiyazira, yanditswe ko umuriro wisumba vyose. Guhera uyu munsi, this spirit is catching fire. Arahiye is burning. It's catching fire. 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 Rataya basante keta roblozatia. From today, never follow this life again. Don't follow this life again. She must be the river. She must be the river. Never follow this life. Don't follow this life again. Never. Amafaranga yiwe yose wahora umunyaga buri joro kweri umunsi nuzongera. Amarozi yo muri kahise ubu nyene barahiye. They cannot resist. You can never resist in these places. Come on, komera mashimana. Ningera yonza babwira yandirimo zariba kwa rukundo. Umva nababwiye ko hari abantu bashika kuri batanu Imana ihaye umutaho ufadika muri iki kibanza. Mana we abizera bari hehe? Where are believers? Abizera bari hehe? Abizera ko Imana yugurura imiryango bari hehe? Abizera ko Imana ishobora gusenyura ibihome bari hehe? Abizera ko Imana ishobora kubiziza muri destiny yabo bari he? Abizera ko Imana iri kugabo bari he? Imana yuguruye imiryango. Imana yuguruye imiryango. Hallelujah. Ya telefone yawe ntirakora. Katumutize microphone. Yeah. Hafuye gato kamatora, hakoze gato kamatorje. Ego navyo nyene vyari vyagoranye baguma bashirayo ekra. Nazo vyari vyagoranye. Come forth.
because ndabona ukuboko kwa marayika kuriko kurakulokaliza. Imana iramwiye ngo Imana irambwiye ngo uyu munsi mubo yamanuriye umuriro nawe urimwo. Umuriro w'uhoraho uje guturira ivyawe. Vyari vyaraboshwe, ivyari vyaraboshwe ubuzima bwawe, ivyaye bibohoke. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Come on, come on, come on, come on. Okay, raise your hands, those biganza vyawe. Now I command every spirit and the spirit of God to locate her from today in the name of Jesus. Udukono dutatu ndatuvunye, ndatumenye. Akambere ndakamenye, akakabiri, akagatatu. Ubuzima butegereza kubandanya, ntabwo bushobora guhagarikwa n'imigozi na Satani. Ale, sohokayo, sohokayo, ndagukuyeyo. I take you out of there. Come forth. Come on, come on, come on. Come out of that place. Come out of that place. Place. Come out. Come out of that place in the name of Jesus. Come. It will walk. Yes. You are on fire. Umuriro w'Imana mumanukire rimwe kabiri gatatu. Fire burn, fire burn, fire burn, fire burn. Okay, it is done. Mikiganza chao, give me your hands. Mikiganza chao, Zan kiganza chao, Zana. Muriro, bring your arm. Look at me. Pause. Life is being given. Life is being given. Life is being given. Life is being given. Take it, take it, take, 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 take. Receive it. This is power. Tugomba turandure umugera w'impemu mu buzima bwiwe. Umugera w'impemu mu buzima dayimoni. Iminataka from today ababuze ubuzima butazohinduka
ndavyatuye nk'umukozi w'Imana. Ubu n'ubuzima butegerezwa gushinduka, bategerezwa kuronka identite shasha y'ubuzima, bategerezwa gushindurirwa history. Life must be changed. Life must be changed. Zantaya baseteke Jantari Irabohora Zantara robo shakati. Muhagarike. Yes, ashimwe. Hallelujah. Praise God. Amen. God want to restore the life of this guy. Imana agomba kurestora ubuzima. Amaze imyaka myinshi cyane agenda atazi ko aboshwe n'impwemu mbi. Ndiko ndabona ubuzima bwiwe bubohewe ku gatumba aho yavukiye. Kandi buri gihe cyose if I touch her like this, ntari kabona ari ku gatumba iwabo. This is where I see. Can you see the eyes? All right. I command you. I command you. Rimwe, kabiri, gatatu. Turategetse. Igicaniro gisenywa n'ikindi. Wait. Please wait. Okay, look at me. Ndaba. Okay. Watch me. Fukama. Ndakumanuye hasi bunyene. Go down. Go down. Go down. Go down. Amavi yawe hasi. Amavi yawe hasi. Rimwe, kabiri, gatatu. Kneel. Fukama. Hasi. I'm not fighting with you. Turategetse igicaniro gisenywa n'ikindi gicaniro. I'm not dealing with you. Tukwakirisha umuriro. Mureke kumukorako. Don't touch her. Mureke kumukorako. Mureke kumukorako imbaraga zimutwikira hanyene. Zimutwikira hanyene mpaka. Umva nakubwiye ufukame amavi yawe hasi. Go down. Kneel down. Must kneel. You too. Your knees down. Has manuka. Manuka. Ndakumanuye. Igicaniro gisenywa n'ikindi. Go down. Amavi yawe hasi bunyene. You false spirits. Command you. Imbere y'iki gicaniro manuke hasi. Igicaniro gikubitwa n'ikindi nguyu. Rimwe, kabiri, gatatu. Hasi bunyene. Tunawasha moto. Down. Your knees down. Amavi yawe hasi. Rimwe, kabiri, gatatu. Amavi yawe hasi. Okay. So, hano bari imbere y'igicaniro. Ubushobozi bw'intumwa y'Imana na kino gicaniro bigomba kudiringa. They are going to be the river. Dabandi mwese mubanze mwicare. Seats. Latoya basanta yake yazotosh. Wera uyu mwanya ubuzima bwose ube delivré. Bakira ubugingo buvuye kuri Kristo Yesu. Bakira amahoro ava kuri Kristo Yesu. In the name of Jesus. Amen. Mugurura amaso yanyu mukanure. Open your eyes. Kanura. Nawe wewe kanura. Musubire mu bibanza byanyu muje kwicara. Go back to your seats. Go back to your seats. They are healed. No need of fighting. Haguruka. Stand. Haguruka. Get that child, count the child. Uramas, open your eyes. Dawa.
subira mu kibanza ugura amaso yawe. You are healed, wakize. Umva, ndaba ugura amaso yawe, tekana. Open your eyes. Okay, hagarara. Hallelujah. You okay? Mana ndasabiye protection uyu mubiri. Umuryango ndawugaye, ntihagire impemu n'imwe izosubira kwinjira mu buzima bwiwe. Umuryango wiwe wari wuguruye, abadayimoni bahora bacamo, ntuze wongere kuguruka ubugira kandi. Praise the Lord. Amen. Witwa gute? What's your name? Nyibutsa. Pamela. Carmel. Wumva umeze gute? Impemu. Iramusengera impemu zimere neza. Bari is okay.